nta n'umwe atazi yuko haheze igihe ikibazo cy'amaradiyo gihambaye mu Burundi, aho intwaro ya CNDD-FDD yomoye abamenyeshamakuru barenga 100 n'ibinyamakuru hafi byose byigenga. Rero haraheze igihe. Ndizera ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa kaze mu makuru hariko haravurwa cane hirya no ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nkuko mubizi tugaruka ku nkuru ziba ziriko ziravurwa mu bisata bitandukanye, iyo ziba ziriko ziravurwa muri politike, mu butungane, hagati y'akazi na muntu, umutekano ndetse no mu bindi bisata vyose bitandukanye. Hari abavuga yuko abagwanya leta y'u Burundi kuri ubu atanguvu bagifise, abandi bakavuga yuko ngo hoba hari uburyo bushasha bugiye gushigwako kandi buzokoreshwa n'abantu bahunze igihugu, kandi ngo ivyo bakazobikora bidatevye bafashijwe na bamwe bavuga yuko babaha imfashanyo bari mu bihugu vy'amakungu. Turaza kubigarukako. Inyuma y'iyugagwa ry'amaradiyo Tele Renaissance, imbonesha kure, radio RPA ndetse n'inzamba, hari ivyo banyene ayo maradiyo canke se abayarongoye batangaje, ariko inyuma yo kuza kumenya ico batangaje hari n'ivyo basabwa canke se n'ivyo bo ubwabo bategekanya gukora. Inyuma y'ivyo mwarumvishe ko Wirinyamitwe, ambasaderi Wirinyamitwe yavuze ko ari ingingo yo gukenguruka cane kubona ayo maradiyo yarugawe. Turaza kubigaruka ko mwidonido turabe n'ibindi ivyo bigiye gukurikira mu nyuma. Ayandi makuru atandukanye n'ubutumwa umunywanyi wacu ahejeje kuturungikira, turaza kubugaruka ko ibiriko birabera muri kaminuza y'u Burundi. Hari umunyeshuri yitwa Jean Claude Ntigirinzigo, akaba yaranyurujwe. Turaza kuraba aho yanyururijwe ndetse n'abatangaza inyuruzwa ryiwe. Kumwe n'izindi nkuru zose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuzikurikira mu idonido, nazigutunganirije zose. Ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone. Mwanuka musi no video karabanditse ijambo sabone canke subscribe nimba ukoresha icongereza, ugafyonda no ku kantu kameze nk'ikengere kugira igihe cose dushizeko inkuru uronke notification igihe cose amakuru abahejeje gushikirizwa canke se gushigwa kuri ino chaîne yacu, kaba mu mbere bashikirwa namwe nayo makuru. Sangwa akazi rero, ndaziko mukunda ibiganiro vyacu, abatwumviriza muri ngaha mu Burundi, abari mu bihugu vy'abanye, abari mu makungu ya kure, mwese ndabaramukije. Imbere yuko tugaruka kubirabana na politike ndetse n'izindi nkuru zose twakoreye amatohoza, reka dutangurire kuri no nkuru. Ubutumwa bwo gutabariza turungikiwe n'umunywanyi wacu. Hari umunyeshuri yitwa Jean Claude Ntigirinzigo yanyurujwe, bagenzi be bakaba bariko baratabaza. Abanyeshuri bo kuri kaminuza y'u Burundi mu kigo co mu Mugerere, campus ya Mugerere kiri muri commune Musigati, bakaba batwandikiye batabariza mugenzi wabo yitwa Jean Claude Ntigirinzigo batazira Bader. Akaba rero yahagaritswe na Colonel Pierre Claver Nzisabira, baca barabura iyo yamujanye. Abanyeshure banditse bati: hari ikibazo gihejeje kubaha muri kampisi ya Mugerere mu gihe c'isaha 5:30 twabonye Colonel Pierre Claver Nzisabira batazira Mandevu yinjira muri kampisi ari kumwe n'abasirikare n'abapolisi batari bake, acashika mw'ishure aho umunyeshure Jean Claude Ntigirinzigo yariko aritegurira ikibazo, aramufata acamujana ku modoka bamwuriza gikubikubi ica iriruka. Mandevu ntiyigeze amenyesha umuntu n'umwe ico uyo munyeshure azira. Nta murezi, nta userukira abanyeshure yabwiwe impamvu Jean Claude Ntigirinzigo yafashwe. Twagiye kurondera mu gasho imusigati dusanga ntibigeze bamujanayo,
ahubwo batubwiye ko imodokari imujanye yafashe umuhanda nimero 9, iryo ibarabara nimero 9. Turasavye rero mutabazi ataragirirwa nabi. Jean Claude Nigirinzigo ni umunyeshuri yiga muri departement ya génie statistique option ya science des données muri bac ya gatatu. Nta vya politiki arimwo. Mu minsi iheze yoba yarigeze gushwana n'umukozi w'uyo Colonel Pierre Claver Nzisabira batazira mandevu. Uwo Colonel nawe ni umunyamabanga yamaho w'inama y'igihugu ijejwe umutekano. Naho uzi rero ko ngo yafatiye uyu munyeshure ayo matati yoba yaragiranye n'umukozi wiwe, ariko naho vyoba ari vyo Colonel Nzisabira nafise ubwo bubasha bwo kwihanira, kandi nta musirikare ari kuriwe gufata abasivile. Afise ivyo bafata yamwitwarira mu butungane, afise ivyo bapfa yamwitwarira mu butungane akitaba. Nivyumvikana ingene yamukuye mw'ishure ntamuhe umwanya wo gukora ibibazo, akongera akamujana atawe abwiye iyo amujanye. Aho niho hava rero ivy'inyuruzwa ry'abanyagihugu bakabugwa irengero. Ikizoshikira umunyeshuri Jean Claude Nigirinzigo kikazobazwa Colonel Pierre Nzisabira abatazira mandevu. Kubwo rero ubutumwa twarugikiwe n'umunywanyi wacu cane abanyeshure muri kaminuza y'u Burundi, hakaba hari amakuru yarahije kudushikira twagira dutangurire ko. Nari nababwiye ko hari ibirabana nuko hari biriko biravugwa yuko kuba hari ibikorwa bitandukanye vyo gutuza ndetse no gucecekesha abatavuga rumwe na leta ya Gitega. Bivugwa yuko ngo yoba ari uburyo bushasha bwa leta yo kugira umuntu wese atavuga rumwe nayo acecekeshwe, kandi ibikorwa vyiwe vyoe kuja ahabona, ngo kuko bashira ahabona amabanga akomeye y'igihugu. Ni mu gihe muri leta ho bavuga ko ibishikirizwa na bamwe mu bagwanyi leta ari vyo gucanishamwo abanyagihugu, ndetse ataco biba bigendereye ikindi kitari ukwankisha abenegihugu ubutegetsi. Mu makuru dufise nuko hari bigiye gukorwa mu misi iri buze kuza, turaza kubibakurikiranira. Ariko imbere yuko turaba n'izindi nkuru, ngira tubanze dukurikire ico bamwe mu no kuvuga ababugariwe amaradiyo ndetse n'abayobozi ba maradiyo yugawe bavuga. Turabaza tubyumvirize, inyuma yaho ndaza turaba n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa ijya nino. Banza tegera amatwi wumvirize ico bo bavuga. Nta n'umwe atazi yuko haheze igihe ikibazo cy'amaradiyo gihambaye mu Burundi, aho intwaro ya CNDD-FDD yomoye abamenyeshamakuru barenga 100 n'ibinyamakuru hafi byose byigenga. Rero haraheze igihe leta y'u Burundi icyakubiti n'amabuye isaba amakungu itotezwa ry'abamenyeshamakuru mu gutanga ibitahe mpuzamakungu, ahandi igasaba yuko abamenyeshamakuru bariko bakorera mu mahanga bahagarika akazi kavyo. Rero ibintu byabandanije uko bibandanya. Hanyuma uno munsi rero twebwe nk'abaserukira ivyo bimenyeshamakuru biriko bihamwa na leta y'u Burundi, twafata ingingo yo kuba turabangiriye ibikorwa ari guhagarika ibikorwa. Kumbure mu mwanya tuzoba turiko turiga kuraba ko hazoboneka ubundi buryo. Ivyo rero n'ingingo itavuye kuri twebwe, ariko kandi nibaza ko yari ngombwa yuko twebwe uno munsi tuyifata ku nyungu
by'ibibazo ibi na biriya kumbure uno munsi umuntu adashobora gushira hejuru. Muvuga ko ari ingingo itavuye kuri mwebwe mbwa byari ngombwa ko ifatwa, yavuye kuri inde? Nakubwiye yuko abamenyeshamakuru b'ibyo bimenyeshamakuru benshi bakorera mu bihugu bitandukanye byo hanze, rero kubera ko iyo leta ibahama igenda ibakurikirana iyo bari, kandi nayo ugasanga hari igihe ifite ibyo isabwa, twe rero twabonye ko twofata icyo bita indecision sage, ingingo itaba ivuye ku gushaka kwacu, ariko tuba tubona yuko yofatwa mu kuba turaraba kumbure y'ibintu bija canke inyungu z'abana bariya. Hari abavuga yuko ino ngingo ije ikurikira ico Uburundi coba carasavye u Rwanda yuko kugira imigenderanire yoroherane bashobore kuja mu biganiro bitandukanye n'ibindi, hoba harimwo ko basavye u Rwanda ko rutegerezwa guhagarika amaradiyo yose y'abarundi. Nta sano bifitaniye nayo, sivyo u Rwanda rwoba ruriko rurubahiriza? Rero no munsi sinoza aho ngo mvugire leta y'u Burundi canke ngo mvugire leta y'u Rwanda ibiganiro bariko baragirana, ariko icyo nokubwira nuko leta y'u Burundi ntaho ikavuga yuko irazwe ishinga n'igikorwa cy'abamenyeshamakuru batotejwe bagahungira hanze hanyuma bakabona kwiyungunganya bakabandanya bakora. Ibyo rero ivyo ndakubwiye yuko twebwe nk'abarongozi b'imenyeshamakuru hari igihe turaba ingingo novuga ikenewe ni bimwe mu gifaransa bita indecision sage, kumbure hari aho haba hari ibituma haba ari ibihe bituma ugasanga rero turi oblige yo gukora ibintu bimwe bimwe, ariko nibaza ko kumbura abakunzi b'ibimenyeshamakuru byacu nibyo ni inkuru y'umubabaro, ariko jewe nibutse ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaturiye ibimenyeshamakuru byacu bukangaza abamenyeshamakuru barenga ijana, ariko mu bukabandanya. Sinibaza ko muri bino bihe abantu ku isi bashobora kubura aho baza baracika ibyuma canke amakuru yabo. RPA ariyo Humura, Inzamba na Radio Television Renaissance vyugaye kubushaka kwabo muri make canke vyugawe bivuye ku vy'u Rwanda bwabasavye? Namaze kukubwira yuko twebwe twafata ingingo y'ukugara, ariko bitavuye ku gushaka kwacu. Ayo maradiyo yose mpejeje kudondagura akoreramwe abamenyesha makuru ngira ngo baharugwa muri za 80 canke barenga ngaho, ikigiye gukurikira n'icahe? Tuzovugana n'abatandukanye vyega, haba abamenyeshamakuru nyene bari mu mahanga, haba amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha mu bijanye n'ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru cyangwa hagati y'akazi na muntu, eka mbere haba n'amareta atandukanye. Nibaza ko ikibazo cy'ibimenyeshamakuru mu Burundi ni ikibazo uno munsi kimaze kurengera imbibe z'Uburundi, ni ikibazo nkoramutima, aho usanzwe ubizi yuko mbere no mu biganiro biriko biraba hagati y'ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi kugira imigenderanire isubire kunaguka, kugira ubumwe bwa Buraya usubire gufata leta y'u Burundi mu bijyanye n'iby'uburyo, harimwo ikibazo cy'ukureka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge, harimo ikibazo cyo kugurura amaradiyo n'abamenyeshamakuru bariko barakurikirana ku karenganyo bakabareka bakidegenja. Rero ni umuntu nizera yuko ibyo bibazo bizotora ibice. Bobe Rugurika, naho rero tuvuga ngo ivy'amaradiyo nka RP ariyo Humura yoyo isanzwe ifise izindi mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye atari ivyo mwacisha ko amajwi. Aha turavuga nka Twitter yanyu, turavuga urubuga rwanyu mwari musanzwe mukoresha muri mukiri mu gihugu c'u Burundi, dukeka ko mufise n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye batari ku butaka bw'u Rwanda. Nago nyene ugo rubuga yaba Twitter yaba urubuga rwa web birahagaze kubandanya bikora? Harimo ibintu usanga ari twebwe dukoresha canke biri mu bihugu bitandukanye. Ibyo nibaza ko mu mitra tuzoshobora kubibona mu buryo bwisanzuye, kandi nababwiye Uburundi iki kibazo kigiye kwigwa kumbure inyuma y'imbibe z'ibihugu cyangwa n'imbibe za Afrika. Nibaza rero ko hari bishobora kuzokorwa, ariko kumbure ku bw'ingingo hakaba ibizoba bigoye gukora. Ariko yuko nakubwiriye
muri kino tungana muri ino myaka ntushobora gufata kubera ko muri leta y'u Burundi ngo uvuze umuntu ari muri leta ya Canada ari muri Aziya ari Burayi ntushobora kumubuza kandi mu bindi bihugu bya Afrika umubuze gukora icyo yashaka gukora kandi abona ko gishimwa abona ko kijyanye n'amategeko mpuzamakungu. Bob Rugurika twibutse ko uri umukuru wa Radio Publique Africaine RPA ari izwi nka Humura tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika. Murakoze.